ubwo hari ku munota wa nyuma urugendo rwahise ruhagarikwa. Paul Kagame niwe yarateguriwe kuja muri Rwanda neza mu gihugu ca Angola. Tshisekedi nawe nyene nuko, ariko vyose vyarangiye bihagaze. Tshisekedi ubwo yarashitse muri Rwanda yabonye Paul Kagame asibye ku munota wa nyuma. Vyateye amakenga isi yose, bitera umubabaro Felix Antoine Tshisekedi, umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva ico gihe baciye babona ko Paul Kagame arakagagazo. Kanda subscribe, like na partage. Inkuru tuyikomeze, muri kumwe na Irakoze Jodasa kuri Ikiyago ca Boss TV. Nta muntu numwe atazi intambara iri kibera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho vyatanguye mu kwezi kwa kane 2012. Iyo ntambara si ya vuba. Aba ba M23 basanzwe bitwa kw'izina Mouvement du 23 Mars. Abo bari mu ntambara bariko bagwana n'igihugu ca Kongo. Neza bari muri Nord Kivu ya Kongo, aho twavuga mu majaruguru ya Kivu. Abantu ni benshi bahasiga ubuzima. Yego, Burundi ubwabwo burarungika abasirikare baja kugwana n'aba M23. Uganda ndetse na Tanzania n'ibindi bihugu buri muri Afrika y'ubuseruko. Rero nkuko bimeze uko, u Rwanda ruragirizwa cyane kuba rwaratanguje iyo ntambara, kuko ngo nigo ruri kusonga yabwo, ngo nibwo rushigikiye M23. Ariko u Rwanda rurahakana. Yego, rurahakana cyane pe kuba yuko rushigikira M23. Ariko rero dukomeze no nkuru. Mbega kuba u Rwanda ruhakana ico gikogwa, ariko Felix Antoine Tshisekedi, umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wewe akavuga ko ariwe bari kwisonga, ubwo nta madidane biteyemwo. Dukomeze ino nkuru, kandi subscribe, like na partage. Commentaire turacazikeneye kuri Ikiyago ca Boss TV. Tubibutsa gukanda kandi kunzogera kugira ngo mubone ibiganiro vyacu ku mwanya. M23 canke Mouvement du 23 Mars, abo bari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isinzi ry'abantu ryamaze kwasiga ubuzima kuko ngo nabaroberi. Rero M23 abantu baroberi bahambaye cyane bagirizwa ku Rwanda, kuko ngo n'u Rwanda rubashigikiye. Ivyo bintu birahambaye cyane. Neza u Rwanda ngo niko rushigikiye M23. Abantu koko no bashigikiwe n'u Rwanda. Paul Kagame mu majambo agenda avuga ariyamiriza cyane, kandi cyane gose abantu ngo bamwagiriza ko ariwe ashigikiye M23. Ariko turetse n'ivyo na ONU byose birashigikira cyane yuko M23 ishigikiwe n'u Rwanda. Haraze igihe kitari gito u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twavuga rero abakuru b'igihugu baho Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi, abo bari bateguriwe kuja muri Ethiopia, aho hari hateguriwe ibonanwa ryabo. Murazi n'abantu bakebano ubwabo, ubwo umwe adashobora kuja ahandi agiye. Ariko ico gihe byaraciyemwo baritaba. Uwo Felix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame muri Addis Abeba. Kuri uwo munsi byari ibintu bidasanzwe, byari bihambaye cyane, ubwo bose bitavye. Vyatumye Felix Antoine Tshisekedi yizera ko bigiye gucamwo. Ariko ico gihe amajambo yavurwa yari amajambo mabi. Ntibahavuye ngo bumvikane, kuko umwe yagiriza u Rwanda ko ariko ruriko ruratera M23, ariko rushigikiye M23. Uwundi nawe akavuga eka uko nukumbeshera. Bibaye uko ntabwo nohavura nemera ko nemera ikosa kandi ritabaye. Aho vyose vyabaye uko abantu bariyumvira byinshi cyane pe. Isi yose ico gihe yari ihanze amaso kuri M23, bariko biyumvira nti ariko ubwo by'ukuri turetse ivyo kubeshanya hazohavura haba umutekano.
ariko iyo ni intambara itumye abantu benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafise umubabaro mwinshi kuko babura ababo umwanya ku mwanya. Isi yose yahise igwa mu kangaratete yumvise ivyo bintu ko atakivuyemo muri iyo nama. Ubwo perezida wa Angola Lourenço nawe yiyumvira ati ariko ino ntambara irankoze ku mutima, ubwo nta kuntu navura negeranya inama y'abantu babiri, Félix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame. Vyose vyatanguye uko ariyumvira. Lourenço amaze kwiyumvira ivyo yahise afata umwanzuro wo guhamagara Paul Kagame ndetse na Félix Antoine Tshisekedi. Iyo yari inama yateguwe kuva kera ko itariki 15 hazoba inama hagati ya Tshisekedi, Chilombo ndetse na Paul Kagame. Abo n'abakuru b'ibihugu vya Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza aho Paul Kagame ku munota wa nyuma muto cyane yahise ahagarika urwo rugendo. Ivyo vyatumye bikora ku mutima wa Tshisekedi ndetse na Lourenço aho hari muri Angola. Tshisekedi ubwo yari yashitse kare arashika muri Angola babarayaga na Lourenço perezida wa Angola. Abantu bose twarabonye ku réseaux sociaux ubwo twabona bose bariko barabona ko Tshisekedi yishikiyeho. Hari hasigaye Paul Kagame umukuru w'igihugu ca Rwanda. Abantu bagumye bategereje bahanze ijisho Paul Kagame ko ari bushike muri Angola, ariko vyose vyahagarikiwe aho nyene. Nta muntu numwe yiyumviriye kuhashika hagati yabo. Intuma yiwe yaravuze byinshi kubijanye n'ivyo bamwagirije Paul Kagame, agahakana cyane kandi yivuye inyuma ko atakintu na kimwe kijanye n'intambara u Rwanda ruriko rushirako amaboko. Aho rero ivyo vyose vyabaye uko Paul Kagame ntiyashitse muri Angola. Lourenço yahise yumva umubabaro mwinshi kuko vyari bitezwe ko bavura bumvikana kuri uwo munsi, ariko iyi ni kiganiro kitazavura gifata umunsi umwe, iminsi ibiri kugira bumvikane. Kizofata umwanya munini cyane pe. Nuko umwe muri bo azohavura ahebera uwundi, areke kwagiriza uwundi. Inkuru turakomeza tuyibazanira umwanya ku mwanya uko vyari vyifashe. Tshisekedi yari muri Angola, Paul Kagame ntiyashitse. Wari umubabaro mwinshi kuri Tshisekedi. Dukomeze tubashimire cyane, murakoze. Mwari kuri Kiyago ca Boss TV. Twako tubaganirira inkuru ijana na Paul Kagame ubwo yasivye muri Angola. Tubashimire cyane naho butaha.